Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba Burundi anu nizere ko meze neza aho muherereye hose, yaba ari ngahe iwacu mu Burundi, abari mu Rwanda, eka bari muri Afrika muri rusange tutibagiye, abari Burayi, Amerika ndetse na Asia tubayikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi twigenekerezo y'icumi kwezi no kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2025. Nkuko bisanzwe murabona ko ntari umwe ibofu Rwanda ifise umu invité cyangwa umumenyereye cyane ku izina rya Dieudonné niwe tugiye kubana mwa kino kiganiro cacu cuno mutwe gusesangura ku bijanye n'amasezerano yitezwe gusinywa hagati ya leta y'u Rwanda iserukiwe na Perezida Paul Kagame ndetse na leta ya Congo iserukiwe na Perezida Fatou Beto bategekanya gusinya mu kwezi ya 13 ukwezi turimo none mwaka wa 2025. Hari byinshi biko biravugwa kujanye n'iryo sinya ry'amasezerano ndetse twaranabonye n'akavideo ka Perezida w'igihugu cy'u Rwanda aho byasa nuko ariko araponda amasezerano yerekana yuko ayo masezerano atacamaze ibituraje tubive imuzini muzingo dushobore kuyaga byinshi bibyishije inyuma y'iryo sinya ry'amasezerano. Turabe objectif abafisemo imbaraga ni bande, abakeneye umusaruro ni bande, ibi byose reka ndabayikaze ariko mbere ko dutangura kamanze mikaze no mutumire wacu abanza baramutse. Nanje ndabaramutse cyane journaliste urakoze kuramutsa abanyamuryango wa B-Info Plus ndetse ndababarira yuko hariho n'abandi banyamuryango bo kuri Burundi anu shaka yuko nabo bashobora gushikirwa n'izindamutso. Tukaba tuje rero kuganira namwe kuvyerekeye aka karere kacu sinzi amasezerano niyo mwariko muravuga amasezerano bitezwe ko Trump azosinyisha abaperezida babiri wa Congo Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame aho bitezwe ko boshobora gusinya amasezerano intambara igahagarara. Duherutse kubibona rero bose bagabonye n'utarinjira amakuru yacu Perezida Trump agomba gusinyisha igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo kugira ngo intambara zihere. Ndashaka kumenya Kagame yo baremeye yuko ari mu izo ntambara cyangwa zifitiyemo uruhara mu gihe batari tumenyera biharira cyane. Donc ntabivuga ariko biragaragara. Sinzi ko murabibona neza mu Rwanda nibo bavugizi ba Juventus. Sinzi ko urabibona yuko ujya mushikiranganje w'imigenderanire avugira cyane Juventus. Nimba rero babavugira naho batoza kuvuga yuko bafisemo abasirikare biragaragara n'isi yose yabibona. Nico gituma ashobora kuba yaremeye kubera ko bamusize ko pression kandi nabo barabiza abanyamerika barabizi kari muri Congo nibo bamujanye. Nuko urakoze cyane, reka twinjire idonido kubijanye n'ano masezerano yiteze gusinyirwa Washington kwigerekezo rya 13. Ni ikihe kintu ubona yuko kinyegeje inyuma y'amasezerano? Ni uwe muntu abifisemo inyungu hagati ya leta ya Congo na leta y'u Rwanda? Ariko twarumvise leta y'u Rwanda aho Perezida Paul Kagame yafashe ijambo mu sinzi umunsi mukuru bari mu gihugu cy'u Rwanda yabwira abanyarwanda ko ajya amasezerano y'amarigitanya ari amasezerano y'amanyanga menshi. Mu gihe twari tuzi yuko ano masezerano ahaba kuri favere ya Perezida Paul Kagame cyangwa kugira ngo ibihugu by'amahanga abimusutene mu buryo bweruye cyangwa biciye mu buryo bw'ibiganiro gusinya amasezerano. Wewe urabibona gute? Uko ndabibona no kugira ngo n'abanyamuryango ba B-Info Plus bavyumve, Paul Kagame n'umuntu bwa mbere na mbere ibintu by'amasezerano umenya yuko muri mu masezerano witegura ibintu bibiri swatarayanga sabatakayashyigikiye. Ariko biraboneka neza ko iwe amasezerano biboneka ko ata avantage kugira ari ndavuga ko arayaburiganya nuko abibona ko ata avantage irimo. Arabona cyane ko avantage nini ariyo yo kwa Tshisekedi wa guverinoma ya Congo. Urumva la fois passée baravuze yuko idoha Tshisekedi yababuze gusinya. Donc bari kuntu bari bagize amasezerano barandika bijyanye n'ibyo gusinya amasezerano ariko hagati bakaca bashyiramo akantu k'umutego kuri Tshisekedi. Rero bishitse iyo bakamurungikira bazi ko badashobora gusinya atabaye ngusha baramurungikira bakayicara ko y'amasezerano bakayasoma agibonamo umutego bamuteze. Acavuga ati ntimusinye
ariko pour le moment bariko baravuga yuko hoba hari pression yavuye kwa Trump ivuga ibwira Kagame ati nyabuna ni wemere usinya amasezerano yasinye uhitamo bibiri kuva ku butegetsi cyangwa ugasinya amasezerano. Rero ivyo nivyo bariko baravuga yuko Kagame yoba yaremeye, kandi duherutse kubona intumwa za Trump, hariho intumwa de conseiller spirituel baje de conseiller spirituel baraje baca mu Rwanda, bavuye mu Rwanda baca ni Kinshasa muri Congo, nkawa nk'umwe Masad Bros igeza kuza bagaca muri Congo bagaca ja muri Kigali. Rero hari izindi ntumwa ziwe rero za Trump zaje, donc ahantu niho hari code kandi niho hariko harajuwa herekana ko swate ibyo bintu twovyemera n'ibyo nubwo tutazi uko abaperezida bose bazovyitaba, kuko uravye muri Congo ijambo bavuze umuwari arongoye izo ntumwa yavuze yuko mu minsi 52 ko Congo hazoba haje amahoro, ko abakongomani bo kwitega ikintu ciza, ikintu intambara zigiye kurangira. Numva bavuze amezi abiri kuvuga ko duharuye uno munsi duharuye abanyarwanda mu kwezi kwa mbere bazoba bahejeje kuva muri Congo, intambara izoba yarangiye. Rero ivyo bintu biha amahirwe angana gute? Ivyo bintu niba ko kari byo jewe ku ruhande rw'iwanje ndabiha nka 70%, parce que harimo akaboko ka Amerika iriko irashaka kwimba ubutare bwo muri Congo, parce que Tshisekedi yarabahaye ubutare, aravuga ati mwebwe mushobora kuza mukansekiriza mukampera umutekano bene gihugu wo museruko, ndavuga Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, ati wishoboka muje mukampera umutekano abanyagihugu banje muzoce muzana amashirahamwe burya ubutare buri mu akijya gice, ko ari ubutare bwinshi cyane mu museruko bwa Congo, muzokwimba hama dusinyanye amasezerano mwunguke natwe twunguke. Nico rero nuvuga ati Kagame arashobora kujayo kugira ngo akize amagara yiwe n'ubutegetsi bwiwe. Basi kuri iyi kese burya naho Kagame azanga Gisekedi ari determine, kandi Gisekedi arashigikiwe, kuko Gisekedi narasa i Kigali mu Rwanda Amerika nizoza kuvuga ngo urumva ngo ntimugire afet urumva Gisekedi ari determine, nico gituma no mu gihe intambara zariko ziraba naho yari karatsindwa tubona ko bamufata n'ibice yahagaritse kugura ibirwanisho wapi yagumya kugura ibirwanisho. Rero no munsi ariko bagomba gucisha ibintu mu mahoro, mwarabonye n'igihe yamubwiye, nico gituma mubona ko Gisekedi akunda inzira za diplomasi, ariko sukuvuga ngo ntashaka kurwana. Ico kintu abantu ntibazohava bakihendako, sukuvuga ngo ntashaka kurwana. Buryo dutinya umuntu journaliste, udutinya umuntu umengo ibintu byiba bitwara bukebuke akakureka agasubira akakurondera ati nyabona tugira amahoro, ndaguhaye ukuboko tungu bumwe. Uwo muntu hageze nyine akoresha ingufu, ni kuvuga akoresha ingufu zose afise. Rero hajya rero Tshisekedi kuba ataratangaza yuko agomba gukoresha ingufu nuko acizeye uburyo bwa diplomasi, ariko ntituzave tubifata ngo faiblesse, ngo nabene yarigeze kubivuga ati kugira ibiganiro so kuvuga ngo ni faiblesse. Nacico ndagishigikiye yuko umuntu kugira ngo murinde mwatakana mubanza mukumvikana, basukaraba yuko swate ariwe adashaka amahoro. Cyo rero niko ndabibona, kubera ko ni ro 13 bavuze ro 13 bavuze ko ayo ro 13 tuyindire rero tuzorabe ko ro 13 reyerema Kagame azita na Gisekedi bagahurirayo ntumbure bagasinya amasezerano. Nuko urakoze cyane, uvuze yuko ariko twobirindira tukaraba uko bizogenda. Mugabo twaramaze kubona uko President Paul Kagame yabaje kuvuga ijambo riha amahirwe make kwitaba n'amasezerano. Mu jambo yavuze ko ari ijambo ry'amarigitanya, ubeshi, amanyanga n'ibindi byinshi. Mbega urabona yuko President Paul Kagame azokwitaba, mbega mu gihe hato kwitaba ayo masezerano ubona nuhe mwanzuro uzofatwa cyangwa nibizoje bikurikira? Umva ikintu kihari journaliste ijya ntambara
iheze uko Gisekedi abishaka ya ubutegetsi bwa Kagame buzabubwira gute rero mu gihe tuzi yuko Kagame ari igiti giturirwa mu gihugu cy'u Rwanda nta n'umwe wapoza afise ari mu gihugu n'abavuga ati ngo barasaba opoza baba bari inyuma y'igihugu igituma hajya umutego urimo mwabijya bintu igituma Kagame ashobora kutagera harimo umutego kuri Kagame kuko Kagame naja gusinya akemera ko agiye gusinya azoba yemeye ko yateye Kongo naho habe bavuga ko none kugira amakungu ntazi yuko Kagame yateye Kongo n'uburyo umva uburyo uri officiel uburyo nyene bugaraganye nawe yavyemeje yemeye yuko ari responsable y'ibintu byose byononekariye muri Kongo kuva ijya ntambara avuga ko imaze imyaka 30 abantu bishwe endaminite abantu batakaje ibintu byabo abantu bahunze ni kuvuga abantu bose ni kuvuga ngo inshumbusho yotanga ntayo yoronka abantu Trump yemeza yuko tuvuge kuri Trump kubera ko we bone bafite ibyuma bipima canke bafise ingene amakuru y'ibanga Trump yavuze yuko Kongo ahamaze indya ntambara imaze guhitana abantu miliyoni 10 ya Human Rights Watch nayo yarabisizaho none abo bono bicwe nande bishwe rero na Kagame yakoze y'intambara kuva imyaka 3 yose iheze urumva rero bisigura ngo akaja gusinya azoba yemereye isi amakungu yose kwasinye kariwe yononye ibintu muri Kongo yisha abantu ya bijya bintu vya violence yariwe yafashe ku nguva abana hacakora ikibibaza CPI abantu bo abategetsi bose mu Rwanda bacatangura gufatwa kandi niyo byo ntibishobora kuvuga isi yose oni kihaguruka nico gihe rero urumva ubutegetsi byo bumvugwa bugiye nico gituma rero so ashobora kujewe ndabiha amahirwe vyema yuko fate kwiga jambo ashobora kutagenda mu gas amasezerano agasinywa baske hari akantu ngomeye aba bategetsi ubona bisi uzutinye bariko baravuga ngo amahoro agiye kuboneka uzutinye bariko baravuga ngo amahoro agiye kuza urumvize batanga kuririmba ngo amahoro intambara ituruka inyuma y'ivyo bintu ibiteye ubwoba je gituma bariko barasaba kuvuga ico bariko barategura ko bari kugira ngo swate Kagame nibashaka kumurasa yihanure hakirikanye yihanure yemere gukura y'ingabo hanyuma nimba Kongo bajya abasigara abagwanyi bo muri Kongo bajya baroberi bananga hamagirana ibiganiro na leta ya Kongo kandi byoca bikunda ikibyonona rero nuko Kagame atagomba gukura y'abasirikare urakoze ariko jewe nkanje bivanye n'amanalize yanca ko mbona ibintu ko bimeze ndabona to twakwemeranya 100% yuko Kagame bagiye kugira ibibazo bivanye n'ibijanye n'amasezerano ati gute abenshi turazi yuko ivyo president Paul Kagame ndetse na Museveni na Ruto twamibagiye bakora ngaha mu karere bafise ababi bituma bajya n'abahaja n'ababoyi barafise ababi batuma kandi mu bihugu biza imbere haravuga Amerika ndetse n'Ubwongereza je ndashobora kwibaza akaniko baragakino bariko barakina Kisekedi kugira Jack bamwereke ko bari kumwe pour profiter des intérêts kugira ngo bashobore kwiba burya butare mu buryo bubatije umugani w'umusesanguzi mu buryo buri pafu navyo birashoboka kuko uyu president Paul Kagame ivyo akora byose turamaze kubona umenga amakungu ari karamiyama mente fo mwarabonye mu birigi bushavura akaje muri amajambo yo gutuka kugira twabonye bana mutunye ko president Paul Kagame mu bubiri ariko rero je ngo ndakubwire sinitwemeranya ko ico kintu ngo nuko ngo bamutumiye hajya Kisekedi nyimara mu president w'umuhanga jewe nemera justement muhabijya bintu ni president Kisekedi kuko Kagame uriye kuraba ku ruhande rw'iwi warahubuka agasanga yavuze n'ibintu bidakenewe ariko Kisekedi mwakino gihe urabona yuko yamaze guta mu mutego bajya bazungu uti yabataye mu mutego guhuti hariho resolution 2773 ya ONU yasaba Kagame ko mu kwa mbere hariho ijya resolution yasohotse ivuga ngo Kagame kurayo ingabo zawe atani kintu usabye kintu usabye ijya resolution rero ivuga yuko anka dore donc yo kwanga mu gihe yanse Kagame barashobora kumurasa kandi bashobora kurasa batangura kurasa zinyeshamba zigatako bakazikwikira iyo hehe zihungiye none yemwe tubabonye irasa yo kirungira
Kongo nini ifite amashamba menshi ushobora gusimbaye hari amadrone hari indege reka nkwereke kimwe gusa mwomenya nuko muri M23 bamwe arabo hagenyine harimo abakongomani hariho n'abanyarwanda zarucuruzi biramo abanyarwanda benshi mushobora kubarasa uno munsi bikagaragara mu myambaro ya gisirikare bamukaba mubana ngaho nyene umwanya ari wose bashatse kubunganya umutekano bakabikora nko bisanzwe parce aba ba M23 turabizi kari RDF muri Kongo Goma yonyene ni y'abanyarwanda Rucuru ni y'abanyarwanda hariho za Masisi zuzuyemo abanyarwanda rero biragoye cyane kuvuga ngo uzorasa mu mwishamba uzomborera muri Kongo tubona yuko yabo Rwanda deja uranabizi yuko hariho n'uwatwaye kamajoro ya Kongo ari umunyarwanda James Kabari rero kuvuga yuko byoroshe cyane gukurinyesha muri Kongo biragoye zofa sa procedure ndende reka rero ndakubwire journalist biroroshe cyane parce que nta muntu agwana adafise umushigikiye cyane gose niba bazoba bariko baragwana bakavuga ngo bari muri Rucuru ngo bagombe bagwanire muri Rucuru bazoza donc nk'ubu boshaka gufata Bukavu na Goma none abo bogwanira ntibogwanira muri ibyo bisagara okay Jordan birakubaze ko kisigedi bamuhaye Blackwater iri kirakora iki nitwaye tuzi Blackwater kice kumana intambara reka nakubwira ikintu nta ba mercenaires baje bagasubira inyuma reka nakubwira ikintu kimwe burya ibintu byose iyo umuntu ari karagira ibintu yitonze kandi agashiramo prudence nyinshi reka kwibona katashaka ingari oya rikaragikora mwa kino gihe igituma batariko bararasa cyane n'ucunze warabonye ko na FARDC yasohoye itangazo ikavuga iti turiko turasotorwa cyane na M23 ni kuvuga haracyari kuri au niveau international muri communauté internationale nk'ubazi yuko ari muri SSLF iyo nta munsi rero baratangaza ko iyo SSLF bayihebye cyo gituma ibintu byose bubahiriza ajya amasezerano nubwo ubona bacishamo bakarasana ubundi si communauté internationale izi ko bari muri SSLF rero umunsi botanga go ahead none reka ndakubwira uretse iyi société internationale communauté internationale irabona ko ari muri SSLF mugabo bose baraviviora parce que none bazokwemera basinye SSLF kandi babone ko il y a des sanova donc uko bimeze nuko amabanga nta mabanga bafise kuri Amerika hajya nimba hajya n'abanyamerika barazi n'igitigiri cy'abasirikare babugona bari muri Kongo barazi n'igitigiri cy'abasirikare b'abakongomani erega ibyamuhari wasinzwe na Amerika nyene uretse gusa kandi Amerika yarigeze kuba itangaza bwa ati president kila musikare w'u Rwanda wese ave ku butaka bwa Kongo babahaye igihe cy'imisi mengo 10 reka rero nakwereka byatanze kujya ku Amerika mu nyuma ari ico yavuze reka rero nakwereke igituma habaho kuvuga ibintu ugasanga mbere ntivyanakurikije Kagame hajya arashigikiwe n'abantu bakomeye cyane benshi aba mafia abantu baba boss ku isi baramushigikiye kuko Kagame akija ku butegetsi yakoranye na Bill Clinton niyo yari perezida wa Amerika bijya bintu byose ubona Kagame akora umengari afise confidence ashigikiwe na famille ya Clinton abademokrate nibo bashigikiye Kagame kuko bobo bavyaza donc aba républicain ntabwo bamushigikiye kuko bobo ntibigera bashigikira intambara bashigikira business rero aba business nayo iva mu ntambara nukuvuga abademokrate bashigikira guteza intambara mu bihugu bakadandaza mu ntambara abo ba republique abademokrate nibo badandaza mu ntambara ariko aba republique bo bajya bo kwa Trump bo bagira commerce business nico gituma rero bigaragara neza ko umunsi ijya kunyurana kandi kunyurana kw'abademokrate na abademokrate n'abarepublike muri Amerika nivyo murabibona neza ko haraho ikibuka tubona ngo nyerekana yo kwiyamiriza Trump byo n'abademokrate rero hamuko kumvikana nivyo batarahuza ko bo bihurizako uzozubona Kagame bamubwiye ati wesha petit toka utavuyeyo turakora no ndagushimiye cyane Jordan cyazi ibintu byinshi nanje ndabashimiye nanje numva nari numva ko ako kantu uganira tukabwira abanyamuryango kugira ngo nabo bamenye uko tubitekereza ndetse nabo muri commentaire baze baratubafata kandi batubwira aho bahagaze batubwira uko bumva ibintu
amanalize yabo. Rega tuba tubizi yuko mudukurira muri benshi munazi ubwenge kuturusha, munazi vyinshi kuturusha. Rero iki nico gihe nako kanya kugira ngo mushobore kudusangiza amanalize yanyu muri commentaire. Kandi abakengurukire ndarabashimye cyane muri misi twabonye makino kiganiro. Nizera yuko umuvandimwe Dieudonné yagerageje kubasigurira mu buryo bwimbitse ndetse no mu buryo busobanuye neza cyane. Nanamushimiye cyane, birerekana ko ari umuhungu azi bitari bike kandi akora analyse neza. Kandi abike barure kumbure turongera guhurira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye.